Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu gitabo c'imigani igice ca 29 umurongo wa 18 haravuga ngo iyo hatari uguhishurirwa abantu bigira uko bagomba. Dusangire ijambo rivuga ngo ihishurirwa. Aya majambo dusomye araserukamwo cane akamaro ko guhishurirwa. Ikibazo wo kwibaza muri aya majambo kivuga ngo mbega iyo hatari uguhishurirwa habiki. Inyinshi iratomoye muri aya majambo nyene kuko ijambo ryatubwiye ngo iyo hatari uguhishurirwa abantu bigira uko bagomba. Bisigura ngo abantu barashobora gukora ivyo bagomba ari bibi ari vyiza nta kibazibira nta kibagera na kimwe. Ihishurirwa ningira kamaro cane muri runo rugendo turimwo kugira umenye iyo uri kuraja ico ushaka gushikako. Abarundi nibo bayamaze ngo iyo umuntu atazi yaja ntazimira aho ugeze hose witwa ko washitse kandi urashobora no gutakaza umwanya kubera utabona iyo uri kuraja. Nagira ndabaha akarorero k'umunyeshure yiga atahishurirwa ry'ubuzima bwa kazoza afise. Uyu munyeshure ntashobora kwiga neza arasamara canke akisibira, ariko umunyeshure afise ihishurirwa ry'ubuzima bwa kazoza uwo aragira umwete ntashobora kwemera umuntu n'umwe amusamaza kuko abazi icyo agomba gushikako mu buzima bwa kazoza. Akandi karorero notanga nakabarongoza abari bo bose. Umurongozi wari we wese ariko ararongora atagira ihishurirwa bimeze nk'ugutwara ubwato atagira ingafe. Buryo utwara ubwato atagira ingafe bumujana iyo bwishakiye ntashobora gushika iyo agomba gushika. Ingafe niyifasha mu gutumbereza ubwato. Niko biri rero no ku murongozi ariko arongora abantu atagira ihishurirwa yiyo ariko arabajana. Ntibashobora kubandanya ngo bagire aho bashitse. Baguma bajaganya bakora ibi bakora biriya, ntibashobora kumenya ico bakora n'ico bareka kubera nta hishurirwa bafise yiyo bariko baraja. Usomye mu gitabo ca mbere ca Samweli mu gice ca 3 umurongo wa mbere haravuga ihamagarwa rya Samweli. Samweli yahamagawe mu gihe ihishurirwa n'Imana ritari rihari, ngo ijambo ry'Imana ryari imboneka rimwe, nta hishurirwa ryari rihari, abantu bakora ivyo bagomba. Usomye mu gice ca 2 haratubwira amakuru y'abahungu ba Eli ukuntu basambanira mu nzu y'Imana mu gikorwa c'ubuherezi, nukuvuga ngo bakora ivyo bagomba kubera nta cabagera, nta jambo ry'Imana ryari rihari bariko baragenderako, nta hishurirwa, bakoze ibyaha byinshi. Rero nawe ni wagenda utahigira ihishurirwa giye uri kuraja gice ugomba gushikako uzokora ibyaha byinshi. Akarorero kandi nobaha nako umuhungu yitwa Yosefu. Uyu we yagize urugendo rwiwe rw'ubuzima afise ihishurirwa giye ari karaja ubuzima bwiwe ivyo buzoshikako. Uyu muhungu yagize indoto ku myaka 17 arota abona ubuzima bwiwe bwo muri kazoza. Aca rero abaho yirinda ibyaha vyose, nubwo abo bavukana bamugirisha ari byinshi bagomba no kumwica, mu nyuma bamugurisha n'abanyamahanga. Ariko Yosefu yabayeho muri abo banyamahanga yirinda icyaha cyose kubera yari afise ihishurirwa ry'ubuzima bwiwe bwa kazoza. Rero Yosefu yarahavuye ararishikako afasha mbere nabo bavukana. Kubw'ivyo rero ugira ihishurirwa ry'ubuzima bwa kazoza niho uzogenda udakora ivyaha. Imana ibahezagire.